muri kumwe na Sipo Simon Pro turabandanya tugana n'abantu baje gushigikira igikorwa cyo kuraba indirimbo ya Abel Nduwayo indirimbo muri vyose twako twirabira mu rugi wiwe no mwanya turi kumwe n'umupapa n'umumama turi kumwe n'umwe mu bafashije Abel kuririmba iyo ndirimbo ari we ariko araza kutwibwirira akazina kiwe neza gato tubanze tuganire n'umutama avuga ngo nta nkuko kazi biki saki hari reka banza twakire umutama Serugo atubwire uko bimeze ni sawa n'amahoro kazina kahe Pasteur Enock Pasteur Enock uwo muri kumwe ninde kuri we n'umufasha wanjye mwiza kandi nkunda Ego Pasteur Enock tuje ku ndirimbo uri vyose nigiki uvuga ku ndirimbo uri vyose indirimbo uri byose ni indirimbo nakunze bagitangira gukora umuziki wayo maze kuyumviriza nanjye nemera kuyitangaho umwanya wanjye impamvu ya mbere ni indirimbo yo kunina hazimana si indirimbo isanzwe nka za zindi z'abana biga kuririmba usanga baririmba cishwaha kubita murume gira gute ari ibintu bashakisha mu muziki Kamiliyoni yararimbye ngo umuziki mwiza ukuramo ikintu cyiza uyu rero ntabwo yarondereye ku muziki yafatiye ku kunina hazimana avuga ngo man narakubonye muri byose wambereye byose twese dukwiriye kuvuga ngo uri byose ukurikije aho wavukiye aho wakuriye naho ushitse aho ushitse ubu ngubu ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo nabonye Imana muri byose naciyemo iryo ni ijambo rya mbere kuri indirimbo ikigira kabiri Abel ni umuntu yitanga cyane kandi mu baririmbyi bamaze kumenyekana atagaragara hejuru ni umuntu aca bugufi mu gusabana n'abantu aricyo wabonye n'icyatumye abasha kuronka abantu benshi bamufasha mu kumushigikira turabanza gushimira Abel mu baririmbyi bariho muri iki gisagara muri iki gihugu ndetse no muri East Africa maze kubona ko ari umuntu aciye bugufi yakira abantu bose mu by'ukuri nawe afite intahe ndende akubariye ati uri byose ni wamwegera mu kayaga azakubara ati burya Imana ndabizi ko yankuye kure Imana ni byose muri byose iyi sindirimbo isanzwe nkuko nabibonye ni intahe yiwe ikomeye kandi nanjye ndayabye nasanze dusa naho dusangiye intahe narebye nanjye nsanga Imana ari byose nicyo cyatumye nemera gushigikira kugira ngo iyi ndirimbo irusheho kumenyekana ndetse no gushika kure ikigira gatatu iyi ndirimbo muri byose yavuze Bibiliya ashaka kugaragariza abantu kugira ngo bahumure ni igihe abantu bafite ibibazo bafite ingorane amagogwa menshi abantu bamaze kwibagira Imana no gutakara mu by'Imana ariko yashatse kugaragaza kubabarira ngo nibahumure ijambo ry'Imana yavuga muri Yesaya ngo ni muhumuriza abantu banjye ni mubabarira amagambo yorurutse imitima kugira ngo mubamenyeshe ko ejo ari heza iyi ndirimbo rero ni ubutumwa bwiza ntabwo ari indirimbo yo kwishimisha kandi ni indirimbo ukurikiranye mu by'ukuri ni indirimbo ishobora gufasha abantu benshi cyane Ego Pasteur Enock uri kuraraba uri mu kibano uribaza ko indirimbo za gospel ari ikintu zishobora gufasha mu kibano mu by'ukuri indirimbo za gospel birashoboka ko zafasha abantu mu kibano akarorero ka mbere nuko abantu bakeneye ubabwira umuntu bakunda kandi nta wundi ubakunda ni Yesu rero iyo utangiye kubarira abantu ko Imana ari byose kugira ngo bayegere bifasha abantu kuva mu butamenya Imana bakegera Imana murakoze Ego gato tubanze tuganire na madame ntibaze ngo twamwirengagije amahoro madame amahoro neza mutuze akajwi madame Pastor amahoro neza uyu niwe Elvanie yafashije kugira indirimbo ya Abel ishobore gukorwa audio na video niki cyatumye yiyumvira gukorana na Abel icyatumye niyumvira gukorana na Abel nuko ari umuntu w'inshuti yanje kandi n'umuntu nubaha n'umuntu twari dusanzwe dukorana no mu bindi
uretse iyi ndirimbo yiwe ni umuntu yamba hafi mu kumpanura mu kunyereka aho nshobora guca kuko n'umuntu w'inzobere cyane mu by'umuziki. Ego Elvanie asanzwe afite izindi ndirimbo ziwe atari yakoranye na Abel. Ego nsanzwe indirimbo zo kunina Hazimana, ndafite indirimbo nyinshi na jewe nakoze. Gatubwira abakunzi bawe ahantu borabira indirimbo zawe yaba YouTube canke Facebook canke iyindi account. Jewe indirimbo zanje sindazishiraho nyinshi ariko ndafise aho bashaka kurabira ivyanje kuri YouTube. Ego bashaka kubona bike mu byo maze kuba narakoze. Giragira kuvuge ahantu bashaka kuzironka vuge izina rya YouTube ari abakunzi ba Abel ashaka kuvuga ati reka tuje kuraba Elvanie nawe tumushigikire turabe ibikorwa vyiwe nawe asanzwe akora. Ego urashaka kuja kuri YouTube kandika Elvanie niyo mwungere uca ubona ivyanje niho abiri kuri iryo zina. Ego tugaruke kuri Serugo. Abel yavuze ikintu gikomeye cyane avuga yuko wamuhaye umwanya uraho umwanya umufasha wawe kugira azaragenda bagenda gukora indirimbo bakora ijoro waramufasha ukarera umwana aho nyene akajambo kamwe wobwira ku bantu baba papa bavuga ati abana ntaba bagore je nta mwana nofasha umugore. Kuvuga ko utafasha uwo mwubakanye umwana nabyita kutamenya ko muri umwe. Ikindi ni ukuba udaha agaciro uwo mwubakanye. Iyo uha agaciro uwo mwubakanye umufasha muri byose bishoboka. Rero igikorwa cy'umwana umwana ni uw'umuryango kandi kugira ngo umwana ajye kubaho umugabo agomba kwibuka ko yamugizeho uruhare. Ntabwo umugabo agomba guterera umwana umugore gusa ahubwo umugabo agomba kubanza kwibuka yuko uwo mwana yavuye muri we. Ubundi ntihabyara umugore habyara umugabo. Agomba kwita ku mwana nk'uko biri mu nshingano yubahiriza ibyamuvuyemo. Murakoze. Ego Pasteur Enock hari abagabo usanga bigoye gutahura agize ikintu nk'icyo yumvira ati abagenzi barantwenga baravuga umugore yampaye imiti wewe ikintu wobabwira cyo kubakebura ibyo bintu babihebe canke ikintu wobabwira yuko wewe usumbije abandi bantu ibyo bintu kubikora ni cyahe? Ndatangaye cyane kumbaza ati benshi iyo bagiye kubikora bavuga ko wabahaye umuti. Uwo muti nibaza ko waba ari mwiza ahubwo abagabo bose bawuriye byaba bindyoheye cyane kuri jewe kuko umugabo nakomeje kuvuga yuko agomba kuzirikana yuko agomba kubaha yuko imbuto yiwe no kuyirera no kuyishigikira akamenya ko iyo mbuto yavuye muri we. Ikindi biterwa naho abantu bakuriye imico n'imigenzo. Kenshi abakoronijwe n'abafaransa cyangwa se mu bihugu bivuga igifaransa kenshi ni abantu badakunda kwita ku bana cyane gose ariko abakoronije n'abongereza cyangwa se abanyamerika barazi guha agaciro umwana bazi umwana icyari cyo hirya y'ejo. Rero iyo utaramenya icyo azaba cyo ugomba kumufata neza ukamutegura kuko hirya y'ejo icyo azavamwo hari igihe kizaguhimbara kigahimbara n'amakungu yose. Niyo mpamvu narangiza avuga aya majambo abiri cyangwa se atatu mu bintu utazakengera. Icyambere ugomba kudakengera umuntu wamenye Imana wibitseho Imana w'umunyamasengesho. Ijambo rigira kabiri n'umuntu uzabona yarakubititse abayeho nabi ariko afite diplome urudome diplome hari igihe Imana imwibuka kuri rwa rudome ariko reka ngaruke kuri uyu wa gatatu niwe nise umwana. Amahirwe wewe wabuze wa munyamakuru we ukayabura urondera mu busore ukubaka ukayabura niwita ku mwana wawe birashoboka ko uwo mwana wari wazakuzanira amahirwe. Rero icyo umwana wawe azabaco nawe kizakugira umuntu uhambaye. Mwite ku bana kugira ngo namwe muzarusheho gukomera mu bihe bizoza. Urakoze cyane. Tugaruke kuri music. Niyo wifuza ko madame washika muri mu ndirimbo zo guhimbaza Imana? Urakoze cyane. Nifuza ko yatera imbere
kandi ndamukunda kuko afite ijwi ryiza, aririmba neza. Mu ndirimbo yanjye ya Christmas yarambekingiye neza, yitunganya neza, numva nanje ndaryohewe ijwi ryiwe. Ego nifuza yuko mu buzima mu gihe kitari gitoya mugiye kumubona yaserutse mugiye kumubona yaserutse, ndimo ndabitegura kandi ndimo turasenga Imana kugira ngo bizaze bisa neza. Buriya hari impamvu bitaje mbere, kwari kugira ngo bitazasa nabi, bize bisa neza nkuko umugenzi wiwe Abel yamaze kubitunganya neza, yamaze guharura inzira, bizoza bimeze neza. Ego indirimbo ya Abel yakoze uri vyose, indirimbo twavuga ko iri ku rwego ruri hejuru audio video. Urabona yuko uzobandanya umuduza kuri rwa rwego wa Abel ari kutazova umukorora? Turi hamwe byose birashoboka. Impamvu turi hano ni imigenderanire myiza dufitanye na Abel, kandi inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira kukubera nk'umuvukanyi, cyangwa se umuvandimwe akurutira umuvukanyi. Katuvuge kuri iki ngiki, turi kumwe nawe byose birashoboka. Tigaruke kuri madame. Muriko muraririmba gusa, navuga yuko mutarashika ahantu hashimishije cyane. Tubwire Elvanie nko mu myaka 5 yibona he? Elvanie nko mu myaka 5 iri imbere azoba ari umuntu akomeye cyane, uko abasogokuruza kera baravuze ngo iyo imbere habaye heza, iyo umuntu yiruka n'ubuca ntiyiruka n'ubwira. Rero ubu intambwe umuvandimwe wanje yateye, ndavuga ngo niyo nzira nshaka gucamwo mu myaka 5. Rero uyu munsi ari umwaka wa mbere, mva mu myaka 5 bizoba ari bicika, bizoba bisa neza cyane, bizoba ari byiza, kandi bizoba ari bidasanzwe. Navuze imyaka 5, navuze kure cyane. Tubwire muri 2020 nibe bikoga ufiseho bwati jewe gushika ku itarike ya nyuma y'uyu mwaka nzoba narakoze ibikorwa bingana, kandi beshe tuzobikubaza, tubwira neza. Oya, kubesha nabirimwo, nico gituma navuze ngo ushigikiwe kandi uhagarikiwe ngo ningwe aravoma. Aha mwamaze kubona ingwe rubamba, aho kunyene ashigikirwa n'abandi. Nanje ndabizi ko muri uyu mwaka hari ikintu agomba gukorera umwuzukuru wiwe kugira ngo yavanse. Nditeguye kubakorera akaririmbo keza, ka video keza, kameze neza, kandi ndi muri studio ndiko ndaza. Ego mwavyumvise bakunzi ba Elvanie ariko arakora kandi vuba cyane, mugiye kubona ibikorwa byiwe. Nuwo twokwita umugabo wiwe ari Pasteur Enock, nawe yavuze byinshi agiye kumufasha. Tubashimire cyane kuri uno mwanya. Mwakoze cyane, turabashimiye natwe. Tubashimire nawe. Ego murakoze cyane, kandi nibutsa abakunzi bacu gusimbira kuri channel ya mwene data kugira ngo babandanye basanzaza kwa kundi nyene kugira ngo bishike kure. Murakoze cyane. Ego akajambo kagasunikana ubwira abakunzi b'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nababarira ngo nimurebe kuri Abel Nduwayo, mukore subscribe, kandi nturengane udakoze share kugira ngo abantu bose barusheho kubona ubwo butumwa bwiza muri iyo ndirimbo banezerwe cyane. Ikindi nuko tumenyereye ko mu Burundi umuntu arareba yamara kwitegereza ibintu ntabiha umwanya, ariko burya iyo urebye inyuma igitabo ugasoma titre, hari igihe titre usanga itakunogeye, ariko ujye ugerageza winjira indani kugira ngo umenye neza ibiri mu gitabo. Muri iyi ndirimbo ntushobora kumenya uburyohe bwayo utayuguruye neza ngo yumvirize. Kambasabe mwese muyugurure, muyumvirize, nimwamara kuyumviriza hanyuma muyirungikira abandi. Murakoze cyane. Gusa gato babwiye kino ya Abel babwiye amadame wawe. Elvanie niyo mungeri rwose, uko bashaka kureba indirimbo ze mushike murasanga ibintu ari kubategurira muri iyi minsi. Utibagiye no kwa Pasteur Enock, nawe uzasanga yuko nawe yamaze kugutangurira ibintu byiza, ari umuziki, ari ijambo ry'Imana. Ndizeye neza ko muzogubwa neza. Yego tubashimire kandi murakoze cyane.
imana ibahezagire namwe bahezagire